Reka subire ndabaramutse nanabahe ikaze mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shina ya YouTube ya ICTV. Twabemereye ko inkuru zose zigezweho zivugwa turaje zibashikiriza, ariko nanone tugashimika cane kuri ya makuru muba mwaranyegejwe, amakuru ataba aja habona, ni amakuru abavugwa mu gisata ca politike, ariko ya makuru abanyegezwa abarundi. Vyose rero turavyegeranya twifashishije umurwi w'abamenyesha makuru bacu ndetse n'amasoko yacu atandukanye, cane cane amasoko aba yegereye ubutegetsi, maze tukaronka inkuru nyinshi cane ndetse na bimwe bitavugirwa hejuru. Tuzanye amakuru adasanzwe, na makuru avugwa mu muryango umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye. Angelina Ndayishimiye numwe mu bagore b'abaperezida mu Burundi bazokwibukwa mu Burundi ku vyiza, ariko akanibukwa ku bidasanzwe yagiye arakora bigatangaza abarundi, aho bamufata nkaho ari we mugore w'umukuru w'igihugu wa mbere w'u Burundi ashoboye gukora ibintu nk'ivyo ariko arakora muri kino gihe. Biboneka ko ari we yoba anatwaye igihugu c'u Burundi, ariko akaba yaranavuzwe cane mu gusesagura itunga ry'igihugu nk'uko bivugwa na bamwe n'abandi, kubera ko babona ko ukuntu yambara inyambaro zizimvye cane, aba yaguriye mu masoko akomeye kw'isi adandaza inyambaro, ariko nanone bakavuga ko abikora mu gihe igihugu ciwe canke igihugu umugabo wiwe arongoye ari igihugu ca mbere gikenye kw'isi. Bakabona ko rero uwo mugore w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye ari umuntu adasanzwe. Biraboneka ko mu bikorwa nka vyose agenda arakora yerekana ko ari we akomeye, yerekana ko ari we afise ijambo rya nyuma. Ivyo bikaba vyaranacanishijemwo inzego, vyo turaza kubigaruka ko amasoko yacu yegereye ubutegetsi hari ivyo yatubwiye. Turaza no kubabwira ibindi vyinshi cane mutagiye murabwirwa. Angelina Ndayishimiye niwe wenyene yahawe ibiro vyiwe mu biro vy'umukuru w'igihugu. Mbere bikanavugwa ko kugira ushikire perezida Ndayishimiye utegerezwa kubanza guca mu biro vya Angelina, akavyemera canke akavyanka. Ibi vyose vyerekana ukuntu Angelina Ndayishimiye ari umugore adasanzwe, ari umugore ariko arakora ibidasanzwe, ariko abandi bakabona ko yoba ariko arahonyora amategeko. Angelina Ndayishimiye twagiye tubabwira kenshi ko yoba ari mu batumye imigenderanire ya perezida Ndayishimiye na Ndakugarika itosekara bikomeye. Muri kino gihe bakaba batarabana ryiza, buri umwe wese akaba ariko arakora ivyiwe, batariko barakorana, kubera ko Ndakugarika we yamaze kubona ko n'ubundi ivyo bapfudika n'umukuru w'igihugu ashika akabibwira umugore akavyanka, canke bimwe na bimwe akabihindura, canke bakaja bakumva vyamaze kuja ahabona, kandi biba vyapfuditswe mw'ibanga. Nk'abajenerali bo muri CNDD-FDD bahoze bagwana muri CNDD-FDD barashavuzwa cane no kubona umugore ari we asigaye atanga amabwirizwa mu gihe baba bapfuditse ingingo nk'abajenerali. Ari naco gituma bamwe bavuga ko hoba hariko harategurwa ko perezida Ndayishimiye bamukuraho, abandi bati rindira heze kiringo ca mbere ntawe uzosubira kumwizera ngo aserukire abarundi, abandi bati ariko aratembagaza igihugu ndetse n'umugambwe CNDD-FDD uriko uratakaza akanovera n'ijunja wamanye kuva ukiva ku rugamba. Ibi vyose biravugwa kandi mu gihe Angelina anavugwa ko yoba ari mu batumye umushikiranganje wa mbere w'ico gihe Alain Guillaume Bunyoni amerana nabi cane na perezida Ndayishimiye, kuko perezida Ndayishimiye yapfudika ibintu n'abajenerale akaja kubibwira umugore. Ivyashavuje cane rero General Alain Guillaume Bunyoni nk'umujenerale yiyemera, akaba yaranse kwemera ko igihugu gishobora kurongorwa n'umugore mu gihe gifise abagabo bijunja n'ijambo kandi bakigwaniye. Ibi vyose ni bimwe mu bigarukwako cane, ariko mu misi iheze hari inkuru twabahaye ku kuntu umugore wa perezida Ndayishimiye atanguye kugira ingendo mu bindi bihugu. Mbere akanavuga ko yaganiriye n'abakuru b'ibihugu, imigenderanire y'u Burundi ndetse n'umubano mwiza w'u Burundi n'ivyo bihugu. Bamwe bati ubwo siwe perezida,
haravuzwe vyinshi cane, hari ico bamwe n'abandi babona kuri ivyo umugore wa perezida Ndayishimiye ariko arakora. Imbere yuko rero tuja ku makuru twavanye mu masoko yacu yegereye ubutegetsi ndetse n'ibidasanzwe biriko biraba kubera icuka kibi kiri mu ndongozi, ka tubanze tubabwire co bamwe n'abandi bavuga kuri bino bintu biriko birakogwa na Angelina Ndayishimiye, aho bavuga ko ivyo yakoze biteye isoni, bikanavugwa na Frederic Bamvuginyumvira. Urunani Sephora Arusha rurongowe na Federico Bamvuginyumvira bavuga ko umupfasoni umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye ata uburenganzira afise bwo kujana ubutumwa bwa perezida, kandi atari mu rwego nshingwantwaro rwa leta. Ni nyuma yaho rero Angelina Ndayishimiye ashikirije mu butumwa bwa Evariste Ndayishimiye bugenewe umukuru w'igihugu ca Guinée Equatoriale Teodoro Obiang Nguema Mbasogo kuwa mbere genekerezo rya 19 Myandagaro 2024. Ni inkuru yavuzwe cane, ni inkuru yateje uruhagarara ku mbuga ngurukana bumenyi n'umumenyesha makuru bitandukanye. Kuwa mbere rero nibwo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye yatanze ubutumwa ku rubuga rwiwe rwa X canke rwahoze rwitwa Twitter, aho yagira ati natewe iteka ryo guhabwa umubonano kuri wa 19 Myandagaro 2024 na perezida wa Guinée Equatoriale Teodoro Obiang Nguema Mboso. Twagiraniye ibiganiro bikomeye bijanye no gutsimbataza ubucuti hagati y'ibihugu vyacu, twongera turabira hamwe ibisata bishasha byo gufashanyamwo n'iteka n'umunezero mwinshi wo gushikiriza ubutumwa bwa Evariste Ndayishimiye kuri mugenzi we perezida Teodoro Obiang Nguema Mboso. Muri Sephora Arusha, nyuma yo kubona ubwo butumwa wurongoye iyo Sephora Arusha, Federico Bamvuginyumvira avuga ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye ata burenganzira bwo kujana ubutumwa bwa perezida, kandi atari no mu rwego nshingwantwaro rwa leta. Federico Bamvuginyumvira akavuga ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akwiye gutandukanya ibikorwa vyega umuryango wiwe n'ivyega igihugu. Kubwa Federico Bamvuginyumvira asaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko akwiye guhindura ibintu hakiri kare, akareka gufata umutambukanyi wiwe nk'umwe mu bagize leta ko bishobora kuzomuteza ikibazo. Mu mateka y'ibihugu hagiye hakunda kuvugwa ko abagore baba perezida bashobora gukwegera abagabo babo, bikarangira bamwe bavuye ku butegetsi bagapfungwa, abandi bakavanwa ku butegetsi ibiringo vyabo bidaheze. Ico bikoze muri CNDD-FDD hoho ngo biraboneka ko Angelina Ndayishimiye yabaye igihangange kandi yanomije abahora hari ibihangange bavuga ijambo rikumvikana, harimwo nk'abagenerale Ndirakobuca Gervasi ndetse n'abandi bagwanye muri CNDD-FDD. Muri kino gihe baranumye barakora, umugore w'igihugu umutambukanyi w'umukuru w'igihugu arakora ivyo yishakiye bagakoma amashi, hakabura n'umwe ahaguruka ngo atabara igihugu canke avuge ko ariko arahonyanga amategeko ku mugaragaro izuba riva. Ivyo rero bikerekana ubwoba buri mu bahoze ari abagenerali bakomeye kandi bahorana ijambo. Muri kino gihe rero bakaba bameze nk'abahawe umuti witwa kankukumve, aho umuntu agenda akabura ijambo, akabura ijunja mu rugo rwiwe. Ivyo rero bikaba biriko biravugwa mu gihe Angelina Ndayishimiye yoba ari umwe mu bambere, umupfasoni wa mbere w'umukuru w'igihugu aja kuganira n'ibihugu vyo hanze ibijanye n'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu. Kaba cahora ari igikorwa c'umukuru w'igihugu, umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu hamwe n'userukira Uburundi mu makungu. Haraho rero bishika ubundi mutegetsi wo muri leta akajana ubutumwa bwa perezida Ndayishimiye ku bandi bakuru b'ibihugu, ariko ku bw'amategeko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nta kibanza n'ububasha na bukeyi afise muri leta ndetse no muri ivyo gusesa no muri ivyo guserukira Uburundi mu makungu. Imvugo ya Angelina Ndayishimiye yakoresheje hano ikaba itanavuga ko yoba yarungikanywe ubutumwa n'umushinga nawe wiwe, akaba avuga nk'userukira Uburundi afata ingingo ku bijanye n'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu. Imvugo hagati y'ibihugu vyacu nayo ikaba isanzwe ikoreshwa n'abakuru b'ibihugu, bikaba bizwi ko bishika umupfasoni abapfasoni b'abakuru b'ibihugu
bakagira ububasha budasanzwe ku bagabo babo, ku buryo mu vy'ukuri abo bakenyezi ari busanga batwara ibihugu, ariko niyo bimeze gutyo abo bakenyezi barabinyegeza, ntibashobora kwerekana ku mugaragaro ko ari bo bategeka. Isoko ryacu ku bijanye n'ibi biriko biribonekeza muri kino gihe, ndetse n'ingaruka bishobora gutera mu Burundi, n'ingaruka bishobora gutera ku Barundi ndetse no ku mitegekere y'igihugu. Umugore mugaramikagihugu niko uwo mu bihangange biri ku butegetsi yanditse ati, n'umugore mugaramikagihugu ngo umugabo aganya agaramye, umugore yidoga yivugira iryo agomba. Umwe mu bahoze bagwana mu muhari CNDD-FDD akaba ari mu bihangange bifata ingingo mu gihugu, yagize ico atanga nk'umwihwezo wiwe, akaba yatuzatsuriye kwibanga rimwe mu bituma hari ibicumbagira mu gihugu muri kino gihe. Akaba rero ico gicocoro co mu mugambwe CNDD-FDD yavuze ati, Evariste Ndayishimiye kuva ku rugamba arazwi ko ari umunyamarangamutima menshi, akagira umutima woroshe. Kenshi iyo umushinga ntahafise umutima woroshe, impuhwe, ubwitonzi n'umunyamahoro, Imana imuha umukenyezi w'umutima ukomeye aboneka nk'umunyenzigo. Muri ico kiyago twagiranye twamubajije ku makuru avuga ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayubaha yoba ageraho avuguruza ingingo z'umushinga ntahe wiwe, niko kutwishura ahereye kuri uwo mwihwezo w'ingene Imana ihuza ababana. Amakuru twaronse mwicengetera twagize akaba avuga ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yoba yifata nk'uwuganza umugabo kuva kera ku bamuzi mu rugo ndetse rwabo, akaba ari we arongora canke afise ijambo rya nyuma mu rugo rwabo. Abiwabo ndetse n'umugabo ngo ntibarabwa neza n'uwo mukenyezi, mugabo agatonesha abiwabo gusa. Bisigura ko abo iwabo wa Perezida Ndayishimiye ntibarabwa ryiza bashitseyo, ariko abo kwa Angelina bashitse kwa Neva bagafatwa nk'abami, nk'ibikomerezwa. Izo nkuru zivuga ko ivyo vyo kwiganza ku mukenyezi mu rugo rw'umunega wiwe ari bisanzwe, kuko vyibonekeza henshi mu ngo, haba mu Burundi canke n'ahandi kw'isi. Mugabo bigeze mu vy'amabanga y'umushinga ntahe wiwe bica bifata iyindi shusho. Amakuru avuga ko hari umunsi umukuru w'igihugu yigeze kwakira abashitsi bakomeye b'abanyamahanga bashaka gufata mu mugongo umwe mu migambi ya leta. Umukenyezi nawe aca asohokana imigambi y'ishirahamwe ryiwe. Ntivyagarukiye aho, ivyemezwa n'umwe mu bacungera umukuru w'igihugu yatubwiye ko hari umunsi hahatswe ku bicuka kibi mu bihangange bivuye ku ngingo yari yapfunditswe mu mugambwe itagiye mu ngiro kuko Angelina yabihinduye. Umwe mu bihangange vy'umugambwe CNDD-FDD asanzwe ari Somambike wa Ndayishimiye yaragiye kumubaza ingene vyagenze ngo iyo ngingo ntije mu ngiro, niho yamuyagira uko vyagenze, ko hari ibitagenze neza, ngo bugingo akimwiganira ivyabaye, Angelina yaciye aseruka nk'uwuje kumviriza ivyo bayaga. Waduhaye inkuru avuga ko ca gihangange kitihanganye caciye kibwira Angelina amajambo amwereka ko bitabereye aho umukenyezi aza guhagarara hejuru y'abashinga ntahe bariko barayaga. Amakuru abandanya avuga ko Angelina yaciye yivumbura, vyabonetse nk'agasuzuguro kuri ico gihangange umugabo wiwe yubaha. Ngo ibintu vyahavuye bikomera, uwo mutegetsi akora akantu isoko ryacu atashimye kudusangiza. Vyahavuye bija mu mpanuro z'imiryango bamusigurira ko umushinga ntahe wiwe atari wiwe wenyene,
ubu amusangiye n'igihugu kandi igihugu arico kimufise ko ijambo rinini, ariko ngo izo mpanuro zakoze akanya urume rumara. Kubw'iryo soko ryacu ngo biriko biraboneka ko Angelina ashobora kuba intambamyi y'integuro za systeme. Hari abagabo ntihagwa ibara ngo systeme rero igihe ihitamwo Evariste Ndayishimiye nk'uzorongora igihugu yamugomwe nk'uwuzi vy'amasezerano yarusha nayo guhagarika intambara ariyo yibarutse bwirizwa shingiro kugira bizomutume ashobora no guhagararira ugusubiza hamwe kw'abarundi inyuma yaho Petero Nkurunziza yashatse kubagabura abanje guhonyanga amategeko yose kubw'inyota y'ikiringo ca gatatu. Amakuru adushikira avuga ko haherutse kuba inama idasanzwe yaremye ibicocoro bifata ingingo muri systeme, hoba hari n'abaje bava hanze y'igihugu. Iyo nama ikaba yari iyo kwiga ingingo zofatwa ku gisabo Ndayishimiye amaze iminsi asaba. Amakuru y'ibanga akavuga ko Neva yoba yarasavye systeme ko yotanga imihoho bivuye kuwiwe Angelina yobaboneka nk'intambamyi y'imigambi y'igihugu. Ayo makuru avuga ko systeme imaze kubona ko umushinga ntahe n'umukenyezi wiwe batovana kubw'inyungu z'igihugu, hoba hariho rero harigwa ivyuza kumusubirira kuko ikiringo gikurikira adashobora kukirongora. Kubw'isoko ryacu ngo hari amazina abiri amaze kumenyekana muri batanu y'abashobora gusubirira Neva. Abo nabo ngo ni General Gervas Ndirakobuca hamwe na Emmanuel Sinzohagera. Hari ayandi makuru avuga ko uko gutwara ikiringo gito kwa Ndayishimiye ari vyapfunditswe muri systeme imbere y'uko aba mukuru w'igihugu, ikaba ariyo mvo mukenyezi wiwe ahiga amafaranga mu nzira zose zishoboka kugira nibaba batakiramutswa birya bibanza bazobe bahagaze neza mu vy'ubutunzi, na cane cane uwo mukenyezi ava mu muryango ubayabaye, kuvuga umuryango w'abakene udafise ico tunze. Twizere ko umusubirizi wa Ndayishimiye we amakungu azoza yamuha imfashanyo zahereye mu mihango kugira bifashe mu kuduza ubutunzi bw'igihugu, abarundi baruhuke iduga ry'amakori n'ibiciro biriko biribonekeza mu gihugu c'u Burundi. Ayo makuru woba uyazi? Wifuza kuraje uba mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi ndetse ukaronka idonido kubiba binyegezwa n'ubutegetsi? Kyonda kuri subscribe ugire partage maze usangize n'abandi bakurikire amakuru bamenye ibibera mu gihugu c'u Burundi. Ndabakengurukiye cane mukurikira amakuru ngaho umunsi ku yundi kuri chaîne ya Isi TV.